mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruravuga uko ifatwa n'ifungwa rya Idamange irya Mugwiza Yvonne ryagenze. Fatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga kuzugarijwe n'inzara. Inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya, kandi ndi umurwayi wa diabeti. Aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo nibararya. Turasaba badupokeze cyangwa baduhungure badusubize mu Burundi. Ubusanzwe bafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yashyizeho minisitiri w'intebe mushya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ukomoka mu ntara ya Katanga, asimbuye Sylvestre Ilukamba. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Veniste. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa mbere yaragenye Jean-Michel Sama Lukonde Kienge mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere mushasha. Sama Lukonde w'imyaka 43 yari arongoye ishirahamwe rya leta ricukura ubutare Jekamine, asubiriye Sylvestre Ilukamba yakuwe muri ayo mabanga inyuma y'aho urunani hagati ya Perezida Tshisekedi n'uwahoze aramutswe ico gihugu Joseph Kabila rusambukiye. Perezida Tshisekedi inyuma yo gutsinda amatora yaragondojwe gukorana n'urunani rw'abanywanyi ba Kabila, ariko rwagumye rumunaniza kuko rufise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka. Ukutumvikana kwarakomeye mu mwaka uheze igihe Perezida Tshisekedi yatangaza ko ugusangira ubutegetsi byahagaritse porogaramu ziwe zo kugira ibyahinduye mu gihugu, acavuga ko agiye kurondera urundi runani mu nama nshingamateka. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko azokora impinduka no guteza imbere iby'agateka ka zina muntu. Ikigo kijejwe ivy'amagara y'abantu muri Guinea catangaje ejo ku munsi wa mbere ko abamaze kwicwa n'umugera wa Ebola bageze kuri 5, mu gihe leta hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza batanguye gutororokanya ibikenewe kugira bahangane n'ico kiza. Guinea yatangaje uwo mugera ku munsi wa gatandatu haheze imyaka 5 usasitse inganda muri ico gihugu co muri Afrika y'uburengero. Abantu barenga 11,300 nibo bishwe na Ebola hagati y'imyaka ya 2013 na 2016 mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero vya Guinea, Liberia na Sierra Leone. Ibiro vya ONU muri Guinea byavuze mu butumwa bwa Twitter ko indege ya mbere izanye abahinga hamwe n'ibikoresho by'ubuvuzi yashitse mu gisagara ca Nzerekore ejo ku munsi wa mbere. Muri Afrika kandi Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yariyemeje gukingira abanyagihugu bo mu madini hamwe n'amoko yose mu gihugu inyuma y'ubwicanyi bwabaye hagati y'abanyagihugu mu isoko riri mu manuko ushira uburengero bw'igihugu mu mpera z'indwi irangiye. Ukutumvikana ko kuva kera gushingiye ku matati yo ku butaka n'ubutare hagati y'ubwoko bw'aborozi bw'abafulani bo mu buraruko hamwe n'abarimyi bo mu bwoko bw'abayoruba mu manuko kwarongeye kuvyuka mu bumanuko. Igipolisi ntikiremeza neza igitigiri c'abahasize ubuzima, mu gihe amoko yacanyemwo yo yitangarije ibiharuro bitandukanye inyuma yo gushamirana kwabaye ku munsi wa gatanu mu isoko rya Shasha riri mu gisagara ca Ibadan ku murwa mukuru wa leta ya Oyo.
perezida wa turukiya Recep Tayyip Erdogan yaragirije leta z'ubumwe za Amerika bafatanije mu ishyirahamwe OTAN kuba ishigikiye iterabwoba. Yabivuze inyuma y'urupfu rw'abanyagihugu biwe 13 banyurujwe mu buraruko bwa Iraki. Perezida Erdogan yarasuzuguye ijambo ryashikirijwe na Amerika kuri ubwo bwicanyi, avuga ko ari nk'ukwikurayo. Yagirije ku munsi wa mbere Amerika gushigikira no gufata mu mugongo abakora iterabwoba. Mu kuvuga abakora iterabwoba, Perezida Erdogan yari kavuga umugambwe w'abakozi b'abakurde PKK umaze imyaka urwanira mu manuko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Erdogan yabivuze haheze umunsi umwe umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ashikirije ko aneguye ubwicanyi bwabaye ku basivile ba Turukiya. Umushikiranganje wa Turukiya ajejwe kwivuna abansi Hulusi Akar nawe yavuze ku munsi w'Imana ko ivyo biziga byatowe mu ntara ya Gara hafi y'urubibe rwa Turukiya na Iraki, kandi akavyagiriza umuhari w'abakurde PKK ufashwe mu mugongo na leta z'ubumwe za Amerika. Abakora imyiyerekano muri Myanmar ejo ku munsi wa mbere bariyamirije ingingo ya leta ya gisirikare yo kongereza iminsi yo gufunga Aung San Suu Kyi gushika ku munsi wa gatatu. Abasirikare hamwe n'ibiduga vyabo ejo kuwa mbere bari bakajije umutekano mu bisagara bikomakomeye. Mu gisagara ca Mandalay barakoresheje amasasu atica mu gushwiragiza abari mu myiyerekano ku cicaro cari ibanki y'ubutunzi ya Myanmar. Ibimenyeshamakuru byatangaje ko abantu bake bakomeretse. Igisirikare cafunze Suu Kyi kimwagiriza ko yari atunze uturadiyo two kuvuganiramwo n'abantu imbere y'indwi zibiri bataramukura ku butegetsi. Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com no kumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahereye mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje kuri uyu wa mbere nimugoroba ko rwataye muri yombi Idamange Iryamugwiza Yvonne. Mu itangazo polisi y'igihugu yashyize ahagaragara ivuga ko akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvuru no gusagarira umugenzacyaha. Idamange yari amaze ibyumweru 2 atangaza ku murongo we wa YouTube ubutumwa busobanura ibyo yita ibibazo byugarije u Rwanda. Kugira ngo twumve neza uko ibintu byifashe, nahamagaye umuvugizi wa RIB Thierry Murangira. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Idamange Iryamugwiza Yvonne yaraye atawe muri yombi. Ni ibihe byaha akurikiranyweho? Idamange Iryamugwiza akurikiranyweho ibyaha 3 ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo nibyo byaha 3 akurikiranyweho. None yafatiwe he? Yafashwa ate? Byagenze gute? Byateguwe bite? Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma y'aho yari amaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha,
RIB ifatanyije na polisi y'igihugu ifunze Idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenzacyaha, mutubwire muri make byagenze bite? Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa ndetse no kwigomeka ku buyobozi, aho yagaragaje kunanirana bya kiboko, ari byo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest. Ariko se mujya kumufata mwari mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo? Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe, byari byateguwe neza. Gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko. Idamange Iryamugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona? Dushingiye kuri video ya mbere Idamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza. Dusubire inyuma gato, itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko Idamange Iryamugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwabivuze mu kanya, mwebwe mubibona mute? Ku bw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe. Mu mavideo Idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize, yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya jenoside, akavuga ko adashobora gupfobya jenoside kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mukivugaho iki? Nk'uko nabivuze Veniste, muri iriya video ye turacyakora isesengura ijambo kurindi, tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha. Ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya jenoside rivuga umuntu wese. Gupfobya jenoside rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza? Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ryari? Mu minsi 5. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Veniste. Ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda rirasaba inzego z'umutekano z'u Rwanda kwirinda ibikorwa byose by'icarubozo zakorera Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne. Ibyo bikubiye mu itangazo Bernard Ntaganda uhagarariye iryo shyaka yashyize ahagaragara kuri wa kabiri. Arasaba ko Idamange yafungirwa ahantu hari umutekano usesuye kandi ko umutekano w'umuryango we wakwitabwaho. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere yafashe icyemezo cyo guhagarika abahoze bashinzwe kwakira imisoro n'amahoro byinjira mu bigega by'amakomine mu gihugu cyose. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'aho iyo minisiteri iboneye ko amafaranga arenga miliyari 60 y'amarundi arigizwa buri kwezi mu gihugu. Pierre Claver Nkurikiye, umuvugizi w'iyo minisiteri, yabibwiye abanyamakuru. Itanganjwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwaratanguje igikorwa cyo kwishikira ku rubuga mu ntumbero yo kongereza amakori n'amatagisi yinjira mu bigega by'amakomine yose y'u Burundi, aho cyakorewe mu makomine ashika ku 10% zigize u Burundi. Ivyavuye muri iyo ndwi ya mbere, murazi ko byari byerekanye yuko amafaranga arenga miliyoni 60 ariyo yibonekeje ko yahora adashika mu bigega by'amakomine, adatozwa canke yatozwa naho ntashike mu bigega by'amakomine.
ivyo rero vyaciye bituma ubushikiranganji bwiyumvira kuraba ivyo mu gisagara ca Bujumbura naho ukungene vyifashe, buca bufata indwi imwe yo kwishikira mu bibanza bitorezwamwo amakori n'amatagisi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyo ndwi rero irangiye vyibonekeje ko mu gisagara ca Bujumbura hoho ibara ryari ryaraguye, ni ukuvuga mu ndwi imwe gusa vyibonekeje yuko amafaranga angana n'imiliyoni 121 ariyo anyuruzwa n'abajejwe kuyatoza, ntibayatoze canke bayatoza naho bakayashira mu mifuko yabo. Hari mbere n'abo mw'isaha imwe baba babitsa amafaranga arenga umuliyoni ku mufuko, bakandika gusa ko nk'amajana nk'abiri canke amajana 3 ariyo aja mu bigega vy'igisagara ca Bujumbura. Baca bafata rero ingingo yuko ubwa mbere na mbere abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, igikorwa co gutoza amakori n'amatagisi hariya ku mabariyeri hirya no hino ngaha mu gisagara ca Bujumbura, baca bakwa icahora kibaranga ko aribo bakora ico gikorwa, no kuvuga umwambaro, amakarata bahora baba bambaye, hanyuma bagaca bararindira ikindi gikorwa bashobora kuronswa n'ababarongoye. Ico gikorwa co gutoza bahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera kandi uba mwinshi muri kino gisagara ca Bujumbura. Bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa, ahambere akaba yanagabishije cyane bajya bahora bakora bikiya gikorwa, nabo bashobora kuba baza barahako, kuko nibo bagomba kuba intandaro y'umutekano muke kuri bano bashasha. Aha rero yabagabishije, arababwira atajya umunwa yuko uwohirahira agashaka kuza guhungabanya bajya abantu afatwa nk'umwasi w'igihugu, ko murumva yuko azoba ariko aba intambamyi y'iterambere, kandi iterambere arico gitero n'icitabirizo ca leta y'uno munsi. Ico twokongera ko nuko basanze hari ivyaha bagirizwa, ni ngombwa ko murabizi ko muri kino gihugu icaha cose cibonekeje, ni ngombwa hari inzego zijeje gutohoza ziheze zigaca zikora akazi kazo. Muri ya makomine 10 y'igihugu twavuze yuko abatoza bariya bakera bahora batoza barahagaritswe, twaramenyesheje yuko bajya bashasha aribo baca babandanya, kandi ko hamwe vyokomeza vyibonekeza ko babikora neza nk'ukuri hano, ko bazohava baribo babandanya babikora burundu. Urumva bazoca banaronse n'akazi. Pierre Claver Nkurikiye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, umutekano n'iterambere mu Burundi. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika yivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Tukiri mu Burundi, Agathon Rwasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, aremeza ko muri Afurika kimwe no mu Burundi impinduka z'ubutegetsi zikomeje kugorana. Agathon Rwasa amaze imyaka ibiri ashinze ishyaka CNL ryabonye umwanya wa kabiri mu matora yabaye mu Burundi umwaka ushize. Aganira n'ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye yatangarije mugenzi wacu Frederic Nkundikije amasomo yavanye mu matora ashize. Ikigwa twokura muri ayo matora nuko muri Afurika muri rusange, si mu Burundi gusa, uravye amatora ariko araba hirya no hino muri Afurika turacari kure cyane. Abanyagihugu baratora, mugabo uwufite ubutegetsi arakoresha ingufu z'ubutegetsi agashiraho. Iyo ni ikintu kimwe tumaze kubona. Ivyo byose rero biratwigisha, kuko bigaragara yuko nk'abajejwe umutekano rimwe na rimwe biracabagoye kwitandukanya n'ubutegetsi n'imigambwe kumbure bitwa yuko bakomotsemwo, mu gihe bategerezwa guhagararira inyungu z'umunyagihugu. Ni intambwe ikigoye kumvisha abo bafite cyane yuko bokwifatanya n'abanyagihugu mu guhindura ibintu. Murashaka kutubwira muri iki gihe imyaka ibiri irangiye imigambi mishasha mugiye gushira imbere, eka imigabo n'imigambi muzoshira imbere kugira ngo igihe c'amatora azokurikira mu myaka iri imbere umugambwe CNL uze wigenze neza kurusha? Ibyo tuzoshira imbere bivana n'ibibazo biri mu gihugu. Turabona ubukene buguma bwiyongera, turabona ukuntu urudandazwa ubona umenga rugomba kwegurirwa akagwi k'abantu bake, abandi nabo ukamenga barakumirwa muri icyo gikorwa. Turabona ukuntu igisata c'abikorera utwabo ku karorero gisa naho gisinziriye. Leta ntihagire icyo ikora kugira ngo kinaguke gihagarare, kandi aricyo cyotuma ubutunzi bwisununura. Turabona ukuntu imigenderanire yagiye icumbagira hagati y'Uburundi n'amakungu. Ico ni ikintu cyateye ingorane nini. Uyu munsi turumva ngo bari mu biganiro n'abanyaburayi, mugabo ivyo ntibihagije,
kugira imigenderanire n'amakungu ni byiza mugabo banza utosora imigenderanire hagati y'abarundi ubwabo abarundi kubana twinubana dupfa imigambwe dupfa ibiki ibyo tubwiza gukora ku buryo bivaho abarundi bakumva ko ari abarundi gusumba kuba abanyamigambwe. Tugarutse ku birori vyo kwibuka iyo myaka ibiri irangiye mushize umugambwe SNL, ibirori vyari vyitabwe n'abategetsi batari bake barimo abaserukiye ibihugu vyabo bake batari bake. Mutubwire ijambo nyamukuru mwashikirije niri mu kanya gato. Ijambo nyamukuru twarerekanye muri iyo myaka ibiri inamba twagiye turahura nazo, hanyuma turerekana naho duhagaze yuko tutadebukirwa kubera ibyo turiko turabamwo, ko tubwiza kubandanya urugendo gushika dushitse kwihangiro ryo guhindura ibintu mu Burundi atangimba ikoreshejwe. Twafavye mu gusozera yuko umugambi uri ku butegetsi ubona ko wikumiye ko byose ko wotwarira bose, hanyuma ko kubera yuko igihano cyo gupfa cyavuyeho mu mategeko y'u Burundi, ko ingendo yo kubona abantu bafatwa hanyuma ukabatora ibiziga canke ubakazima bakagenda mazima yongo, kw'ivyo bobihagurukira bikavaho mu gihugu. Twarasabye yuko ingingo z'ubutungane zokubahirizwa, kuko ntivyumvikana yuko umuntu yezwa n'intahe akaguma apfunzwe canke agaheza umunyororo akaguma mu buroko, n'akarenganyo kadasanzwe. Twaranasabye yuko mw'itanga ry'akazi batokwisunga umugambwe ariko bokwisunga ububasha n'ubushobozi bwa bamwe n'abandi, bigakorerwa ku mugaragaro. Twaranasabye yuko abantu bubarizwa mu byabo no mu byabo nk'uko amategeko abivuga, noneho abadusamburiye ingoro bakazisibanganya barondegwe, hanyuma leta ubutungane bukora igikorwa cyabo. Twaranasabye yuko igisata c'abikorera ibyabo leta yogira icyo ikoze kugira ngo inzitizi zituma kidatera imbere zivanweho. Nanone yuko jahe baha amakomine mugabo agaherera mu makoperative yitwa Sangwe usanga yegamiye umugambwe uri ku butegetsi, ko vyosubirwamwo kuko inama nshingamateka na nkenguzamateka amafaranga tuyatora agenewe iterambere rya komine. Rero byosaba yuko ayo makoperative yabo boheza bakarondera ikindi kigega coheza kikayafata mu mugongo, mugabo ntafatwe mu mugongo n'amafaranga yitwa yuko agenewe iterambere rya komine. Muravuze ko leta y'u Burundi yari ikwiye kuba leta itwarira bose, ariko leta yo ivuga ko ari leta mvyeyi, no kuvuga ko itwarira bose, aho muhavuga ko iki? Ivyo sivyo, ni vya bindi vy'amajambo aryoshe yo gusereza, kuko mu vyo tubona hari ikumira ridasanzwe kuva hasi gushika hejuru mu butegetsi na hamwe uzomubona. Ikigira kabiri, leta niba ati ni leta mvyeyi nihagurukire ikibazo c'ubutungane. Bavuga ko leta mvyeyi ni ubuvyeyi bagaburira abana bamwe abirengagiza ivyo n'abanyagihugu bose. Agaton Rwasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, avuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ikiganiro kirambuye muragikurikirana mu makuru yacu ataha. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi y'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko zugarijwe n'inzara. Ubusanzwe bafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM, ribaha amafaranga bakirwanaho yo ayo mafaranga ashize mu gihe bagitegereje andi bagira ibibazo. Umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo. Indenga iratwishe cyane, turi kurira kubera indenga y'amafaranga baduha yarangiye, tupokera turiha amadeni, ubu nta n'ifaranga na rimwe tugifise. Ubu twirirwa inzara tukarara inzara. Mwaherukaga ryari? Twaheruka kupokera muri uko kwezi guheze kw'icumi na kwa kanga no kw'icumi na kane, none ubu batwiyumvira kwiki bagomba ko dupfa n'inzara.
bigenda gutegura mugaburira abana tuza kurimira ababembe ari n'igihe bataturiha bakatubwira ngo bazoduha ejo tugaca twiriga ukonye twavayo ngo nta mahera ngo rindire ejo tugaca twaha isombe hariya mu babembe nabo batwirukana mu mirima yabo tugaca tuza twiruka kubera inzara isi turapfuye n'inzara haba tubana bamwe bamaze gupfa tumaze gupfisha abana babiri tweje mu rugo rwanje hejuru inzara niwe cunosaba baturabire n'irasiyo nyenya baturungikire babanze basi niyo resasu babanze bahagarike gatonye mugabo baturungikire irasiyo y'abana nkaje nk'ubonye mfishe abana babiri hejuru inzara niwe mwanya kuba muturabire no kumuza mukoze mwikambi ya Rusenda turapfuye n'inzara ubwo buri amazi rugendo gw'ikingero n'ingero rero ababembe batwiruka ko n'amabuye nta n'amahera baduha uravyumva nta mahera baduha we bigenda gute ubu rero tugiye kubiba agasombe turafatwa dufashwe rero ga batukubita ubuhiri ubu nako gasombe ngaburira abana rero ndakagwa rero atari umunyuri umwana n'amafuta arimo nuko tubaye no kubona umwana umushatsi uyishiye byo kuri byaje umwana wahishe kubure byajya gusa umwana ahishi wifuza ko byaza bigenda gute dufuza kuba turabi irasiyo ibaturungikira irasiyo kanda ikibazo cy'indenga turiko turabyitegereza aha hantu mu nkambi urabona iyo umaze gupokiza nyamahera baca bayiginagura nyine bamwe bakakoresha nyine abandi bakasumisha agahera batevye rero gupokera nahone hagira ho bazogira gupokera indenge yarabishe n'amadeni n'ibindi byose barafashe amadeni bakotesha n'amataye bigaca rero kubera impamvu kubera ko batevye kubapokeza icyo rero gituma abantu nyine bajyana no mu ndenga hanini cyane ikibazo cy'indenga turamerewe nabi inzara yatwisha abana birirwa batariye bakarara batariye mugira icyo mudufasha baduhaye amafaranga y'amezi ane baduhendana amafaranga y'amezi ane duca turariha kuronderamo akarima ko kurima ibyo turimo bizokwera na ryari mu kurya turinda gufata bakadutwara ku maparajuru bakaduhereza 2,000 canke 3 kugira abana barye turahangayitse turatesetse oya inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya kandi ndi umurwayi wa diyabeti aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo nibararya ubu abana basigaye bagenda kwiba mu mazu y'abandi kubera inzara mu babembe baja kwibayo bariko barandura mu mirima y'abandi y'ababembe kubera inzara abana bakazoba kubita bakaza bavunitse kubera iki inzara bibi imyumbati bayihekenya wajya gusoroma udusombe natwo kugira udushore n'ubundi bagaca bakuroga bakagukubita umurambo kukuroga se yari wabaruze hariho bariko bararoga imirambo ubu natwe baraturoze baduterera ko amapese kubera twagiye gusoroma isombe twaheruka gupokera mu kwezi kwa 12 baturiha amadeni bari badusanganye badufitiye y'amezi ane natwe twarariye ayandi madeni duhita turiha ayandi madeni ubu rero inzara iratwishe tumaze amezi 2 tutapokera kugira ngo tujye nuko twari ko tugenda kurondera udukwi mu ishamba tukazana twa dukwi tukadushora kwitanganyika hama tukaronka agafu n'utuboga cyangwa tugasoroma isombe tugashora tukaronka agafu n'ubufu agafu n'imboga none bahita rero ababembe bateza imirima yabo ugafatwa na bwa burozi ugafatwa n'ishimu kuguru kukabyimba kukanganuku cyangwa ugafatwa na ya pese ukarinda kandi guhangayika nukuri turafise indenga gose aha abana b'iwacu bishwe n'inzara niyo tugiye gucingera mu kibembe ntibaduhemba batubwira ngo abarefugee ngo twahembwa ifaranga z'amezi ane kandi iryo faranga z'amezi ane nta kintu zatumariye bagaca banka no kuduhemba bakakubwira ngo mbego ntimwahembwa ifaranga z'amezi ane ngo mbe tuguhemba izindi faranga ngo uza kumaza iki nukuri turasabye yuko leta ya Kongo yogira ikintu yodufasha na haseri kugira turabe mw'iyi nkambi uko twomera bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turacyagerageza kubona ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kugira ngo twumve icyo bavuga kuri icyo kibazo. Haniho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubir ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimye mwese kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi kandi buri menshi ku migabane yose y'isi. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.